udatangwa n'imisozi, uri Imana udatangwa n'ibiyaya, uri Imana udatangwa n'akajambo ntibishoboka, uri Imana nyamana, uri Imana udatangwa n'imisozi, uri Imana udatangwa n'ibiyaya, uri Imana udatangwa n'akajambo ntibishoboka, uri Imana nyamana, udatangwa n'imisozi, uri Imana udatangwa n'ibiyaya, uri Imana udatangwa n'akajambo uri Imana uri Imana udatangwa n'imisozi, uri Imana udatangwa n'ibiyaya, uri Imana udatangwa n'akajambo ntibishoboka, uri Imana nyamana, 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 uri Imana nyamana. Yesu nashimwe. None rero muhindukire murabino hanyuma rero mukoreshe umwanya neza. Yesu abamugisha kazi. uri Imana udatangwa na nyajambo ntibishoboka, uri Imana nyamana, uri Imana udatangwa n'imisozi, uri Imana uri Imana udatangwa n'ibiyaya, uri Imana udatangwa n'akajambo ntibishoboka, uri Imana nyamana, 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 uri Imana nyamana. Yesu n'abahezagiye cyane. Turafise ishimwe rinini cyane mu mutima kuba duhagaze ngaha imbere y'ishengero turiko turashimira Imana, twongera tuvuga ngo nagasaga tubikebanura. Imana ibahezagiye. Turafise ibintu byinshi twumva twoshimira Imana, twebwe ino promosiyo turi kumwe kuba turiko turasezera. Twabituganira na bene data ndababwira, twebwe twagize amageragezwa aruta ayandi mapromosiyo yagize. Yesu n'abahezagiye. Nagomba nshimira Imana mvuze ikintu kimwe cyonyine. Iyo bakatwugarana twebwe, inzara yonyine na korona itaradushikira, iyo yari kutwiyicira. Yesu abahezagiye. Mugabo Imana yo mu ijuru kubw'urukundo rwayo rwinshi, ahandi hose arafata ingingo ati abantu bugaranirwe mu nzu, amashengero ni mwugare, amashuri ni mwugare, amasoko ni mwugare. Mugabo twebwe twagumye twiga. Ibi bintu rero tumva dufite ishimwe rininiya, kuko iyo bakatwugarira ubu tuba turi mu wa kabiri, tuba turi abafinaliste turiko turasezera. Yesu abahezagiye. Rero tuba dufite ishimwe rininiya. Jewe umuntu twaryamana twakurikirana nk'aha baramupimye bamutora korona, hanyuma murazi uwo bayitora baca bavuga ati abantu bose bahora begerana baca bagenda babapime. Urumva atari ibintu bikaze.
Yesu abahezagiye. Mugabo Imana yaramukijije kandi natwe turacyari bazima, turashimiye Imana cyane. None rero sinavuga ibintu byinshi, ibintu byinshi Imana yadukoreye, turashimiye Imana. Aho hari ku ruhande rwo gushimira Imana, yaratugaburiye, yaratuzigamiye mu gakiza. N'ubu turashima Imana kuko hari abo twazananye benshi basubiye inyuma, baguye bidakunze kudusezerana. Mudufashe dushimire Imana mu izina rya Yesu. Hama ikigira kabiri, tukagomba dushimire abakozi b'Imana batubaye hafi. Muri twebwe hariho abaje baraguye bari inyuma y'ishengero. Muri twebwe hariho abaje ari abapagani batarakizwa, kandi turabihamya muri bene data niko biri. Yesu nabahezagiye. Muri twebwe hariho abaje batazi kwambara. Muri twebwe hariho abantu baje batazi gusenga. Yesu abahezagiye. Mugabo abakozi b'Imana baratubaye hafi, baradufasha mu buryo bwose. Urumva tubidondagura ibyo bintu ni byinshi cyane ntitwanabimara. Yesu abahezagiye. Aka gasura rero dufise n'utu dutege nyene nubwo ari dukeya, tudukesha abavyeyi bacu. Mutariki ibiganza tubashimira Imana, tubwire ngo Imana ibahezagiye. Yesu abahezagiye. Rero turabashimiye uburyo batubaye hafi, bakaturesha ijambo ry'Imana, bakadusengera, bakaduhanura, bakatwigisha gusoma ijambo ry'Imana, bakatwigisha gusenga, bakatwigisha kwihana ibyaha. Imana ibahezagire cyane. Hanyuma ubwira gatatu, twagomba gushimira bene data twafatanije ibikorwa by'Imana. Twaciye mu ntambara nyinshi, ariko nabo twabiririye by'ukuri ntacyo tubagaya mu byo twafatanijemo. Imana ibahezagiye. None rero gusezera birarusha, ariko mu isi niko bimera. Abakundana baratandukana, tuzogumana mu ijuru. Yesu abahezagiye. Ibi rero tuca tuvyihanganira, twari tugikunze kubana nawe, ariko Imana ivuze ngo tujye kubandaniriza ahandi. Mbega muraturukuye? Yesu abahezagiye. Twagomba duce bugufi imbere yanyu, duhereye ku bakozi b'Imana badukurikiranye, tukaja ku bankadrere, hanyuma tukaja ku barongozi baturongoye mu magrupe, tukaja ku baturongoye mu bikorwa by'Imana byose twakoze. Twagiye tugaragara ko intege nke, byose ntitwabitunganije neza. Rero turaciye bugufi imbere yanyu. Umuntu wese afise ikitagenze neza imbere yiwe aduhangaze. Mutubabarire mu izina rya Yesu. Mbega muratubabariye? Yesu nabahezagiye. None rero ku ruhande rw'iwacu, twebwe n'amahoro twabariye kuva kera, siko bene data? Yesu nabahezagiye. None rero tubangukije, bivanye n'ukuntu twarerewe ngaha, tukabona amaberebere meza, ubu tukaba tugeze muri bino bigero turiko turageramwo, tumeze uku nyene mutubona. Twaripfuje kugenda tugize ikintu dukoze, dutanze nk'ishimwe kugira ngo bizoshigikire igikorwa c'Imana. Abagiye kubandanya n'ibikorwa baze baronke ikintu kibashigikira. Yesu nabahezagiye. Si ibintu birebire, twakoze uko tungana, ariko ibi bintu imbere y'Imana nibitubera ikimazi. Ibi bintu Imana ibitwakirire nk'ishimwe. Uko bingana kose, Imana ibitwakirire nk'ikimazi. Yesu nabahezagiye. None rero twaravuganye, turumva ko twogikora ico kintu, tukagisiga nk'ikimazi, tutazi imbere y'Imana, kizosigare kirashigikira igikorwa c'Imana. Twagomba duce dusaba bankadre bace baza batwakirira iki kimazi dutanze, hanyuma bace badusengera Imana. Yesu abahezagiye. Uri Imana nyamana, haleluya, uri Imana, uri Imana nyukuri, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana.
none kandi twagomba duce dusaba mudusengere nawe. reka duce dusaba bakozi b'Imana kandi bongere bace mufukama hanyuma rero bace babasengera ego babasabire na za mbabazi ariko kandi babasabire n'umugisha kugira ngo iyi ntahe mushinze muri universite muzoshishikare muyishinge aho muzoba mugeze hose. umubyeyi wacu mwiza, umuremyi, soko y'ubugingo bwacu, Imana igororotse, Imana yera, Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, turagukengurukiye ku buntu bwawe, ku rukundo rwawe, ku mbabazi zawe, ku kugira neza kwawe, ku kuzigama kwawe, ku guhezagira kwawe, ku guharira kwawe, ku masezerano yawe usezerana ugashitsa. Wewe ntubesha, nturi umuntu ngo ubeshe. Mana, izi nshoreke zawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe barapfukamye hano kuri iri genekerezo. Twashimiye aba mwavuye hirya no hino mu makampisi atandukanye, twashimiye na babandi baje bava mu mashengero hirya no hino, na babandi bahejeje bati bagiye kuza kwifatanya natwe. Twashimiye n'uwatubwiye ijambo ry'Imana Pasteur Lambert, mwese abagize sonorisation, hari aho ibyuma byagombye mwari mwebwe, abafashe ikinakiri, abagize protocole, mwese umwami Imana nabaha umugisha. Abaririmbyi bo muri korale nshasha bavuze ijambo rikomeye, bashimiye ubuntu bw'Imana. Muri benshi bari bize muri humanite, hariho benshi batagiriwe ubwo buntu bwo kuja muri kaminuza.